akaza nta ngorane agashika ngaha nakaranga muntu atayati ugasanga avuye mu Gisuru n'Ibujumba ntiyaciye yati ndo ngaha nkaranga mu afite karanga muntu nayo nyenge ngo ntayasaka hari n'abantu badakwigira imyaka n'ukuri ivyo navyo natwe bidishira muri ese gerageza wenye mba urashitse ngaha bigakunda kikaba caraguheranye murabi kurakorera nabuhe intebe mwo 200 10 bishikane hanyuma utore passport ugendane passport naje mwumva mvugana hano mvugana amanyama ndagendana nta mukanyaza kumbwa ngo mfise ID yiwe nta niyo nkeneye je maze ngaho imyaka 15 manayitoye kera nihagira umurundi azotora iryo sano uri ID yo ngaha uba wihemukiye uhemukiye n'igihugu cyakubyara. Yes. Karanga muntu ya hano si nkiga yiwacu. Bagutora intoke. Niyo uzovyara umwana akazotera imbere akaba nka Messi. Bazovuga ati umukinyi international ni umukenye nibazokora umurundi. Ubako bashize kwina. Ejo mu Burundi natwe buca turonka karanga muntu electronique. Uzogenda ushire ko bagwacu wa mukenye waje utakanga mu ngabo. Nimuhirahire ngo mutori cyo kintu jewe nararonse n'umubwira ati ingo mvuge yuko navyaye kuri mama wawe mu myaka 180 yacagenda mu Burundi none ugaruka watoye so ndagushaka amazina yawe kugira ngo bikunde nama diplome yawe abandanya akora naravyansi kuko mu Burundi kandi nzokwama ndi Burundi ibyo kosa umukayikore nico no hanura mwebwe bene wacu nk'abarundi. Ikindi cyanyuma nagomba gucika bivuge ku bantu bakoresha amarezo sosio. Bantu b'Imana bakoresha amarezo sosio za TikTok n'izindi. Hari ingwara yateye ibi bintu byabaye muri uyu mwaka w'amatora bagiye kujamo. Hari abantu niko murabicocera mutabizi. Mukagenda mwongera ko igitoro. Ukaza wumva hari witwa ngo rya Rujinga ngo yadutse ariko aravuga ngo abarundi ngo basuma umukobwa ngo bakamusangira mukaca muzakorera ngo muramutuka ngo wambawe ngo we Rujinga nini na nini muri ko muramuteza imbere we ucye ashaka yakavuga commentaire ko biranye kandi commentaire mushimagiza niyimutuka ifise valere imwe zose zingana ibishoboka yaba byanakunda ijya konti wifi telefone yawe unayiraza reka kuja ku commande abandi nabo bakaca bafata ngo reka tumwishure ngo nanje ngo sasa ngo uyu mwana asema nini mwaje kana TikTok ivyo urimo ntubizi wowe uri kuratoce bya muntu bataba musoma ari benshi ariko aravuga ngo abarundi baje ngaha ngo baje gutora ngo baje ariko akwizugwango nawe uzisanga wamufashije ukwizugwo gwanko mu gukomana no mu kuvuga ngo uri kuramwishura bantu b'Imana ndabasavye indimi kandi tugenda ngiye ahanini nico cyari gitumye ntaguruka kugira ngo tuyage hanyuma tujanye n'uyu mwana muri diaspora ndabona yuko bakashuhaga ari benshi ariko ndakora ndabirangane kandi mwibaze yuko ubuserukizi bwacu canke diaspora yacu inumwe ntagire uzotubona ngo bibaze ngo turibanya mwigenda ko turafise iyo tuva kandi turafise abaduserukira muri iki gihugu ibi birazwi kandi byamenyekanye ko n'amazina ariko araba uno munsi hari bidakorerwa ahagaragara bigakogwa mu buryo bwihishije bwabo ntihagire uzokuruza ngaha hari urimfuza uwo bikundiye adafite cyangombwa no basaba mugumana ako kantu ko gusimba utore cyangombwa ukizane ube ngaha uri mu burenganzira kandi binabaye ngombwa usimbe kuri ambassade mwimenyekanisha bakwandike nimba udashaka gushika muri ambassade shika muri HCR basi naho bakwandike ubeho mugabo ufise ahantu nuko ni harambe ku Burundi n'abarundi tubira